Ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'ibonesha kure yanyu Look Media, nkizera yuko mumerewe neza aho muherereye. Ndabahaye kandi ikaze mu kiganiro Mvura Muganga, ikiganiro dusanzwe tubayagira ibijanye n'amagara y'abantu. Muti uno munsi tuyaga kuki? Uno munsi tuyaga ku ngwara zifata amara canke insogi, bivana nuko umwe wese abivuga. Kugira ngo rero tumenye neza na neza ibijanye n'ingwara zifata insogi canke amara, tumenye igitera izo ngwara, tumenye ingene zivugwa, tumenye mbere n'ibizitera n'ibindi ibibazo ni vyinshi jewe nibaza namwe bwe mushobora kuba mwibaza. Kugira ngo rero turonke umuco n'inyishu kuri ivyo bibazo vyinshi twibaza, twasiye tuja ku bitaro Polyclinique Roi David biri mu gisagara ca Bujumbura, tugiye kurondera muganga Alexis Arakaza yanonosoye kuvura ingwara z'amara, umushishito hamwe n'igitigu. Atangura atwidondora. Jewe ni Arakaza Alexis, ndi umuganga yagize ibijanye n'ingwara zo mu nda, aha ndavuga ibijanye n'igitigu, ibijanye n'ingwara zo mu mushishito, ibijanye n'ingwara z'amara. Mu majambo make novuga ko ari ivyo. Amaze kutwidondora muganga Arakaza Alexis, twamubajije tuti mbega amara afatwa n'ingwara zingahe? Afatwa n'ingwara zingana gute? Aha aratanga umuco. Ingwara zifata mu nsogi ziri mu mice myinshi. Hano gerageza kuvuga yuko ni ingwara ziba zitari nke, ngerageje kuzigabura mu migwi, harizo no kwita ingwara les causes infectieuses mu kirimi c'igifaransa, naba bingora ngenda bivuga mu kirundi. Aha ndavuga imwe twita nk'ubwoko bw'inzoka, hari inzoka ziba mu nda, ama parasites, hakabaho n'ama causes infectieuses yandi, ama bactéries, nayo nashobora isogiza ashobora kwigwara, canke ugasanga harimo na za ngwara zandukira zimwe za kolera, nazo nyene ziba zafata cane mu sogi. Ubwo n'umuco wa mbere, undi muce ni wa mugwi w'ingwara z'ibivyimba, zishobora gufata nazo nyene mu sogi, nko zishobora gufata mu bindi bihimba vy'umubiri. Izindi ngwara ni ingwara ziba zitumwe n'ukungene isogi zitaba zishobora kwakira neza ivyo umuntu aba yafunguye, ico twokwita dans les maladies de malabsorption. Turashobora kuvuga nka ya maladie cœliaque nk'akarano natanga. Hanyuma izindi ngwara ni za ngwara duvuga ico twita les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ini wacu ntizigwiriye zirahari, muga mu bihugu vy'Iburayi ni ngwara ziba zigwiriye cane. Tubagira ubwoko bubiri, ico twita la maladie de Crohn, mu kirundi sibone ndayisigura, muga ni ngwara ishobora gufata igihimba cose ca tube digestif, guhera mu kanwa gushika hamwe n'amakuru gusohokera. Iyo ni maladie de Crohn. Iyindi ifata amara nico bita la hectocolite hémorragique, nayo ni n'ubundi bwoko bugira kabiri bwo mu ngwara bita maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Mu majambo make ngerageje kugira ni mwiyo migwi bashobora kubivuga. Ikindi kibazo abatari bake mushobora kwibaza bivanye n'ivyo maze kumva, murabanze kumva abantu bavuga yuko umwana yavukanye insogi zizinze. Abatari bake bibaza yuko ivyo bintu bidashoboka, abandi bakibaza ko bitabaho. Mugabo muganga Alexis aremeza yuko umwana ashobora kuvuka afise insogi zizinze. Mu bisanzwe mu nda insogi hajya ni ndende, zirizinga mu nda, ziba zizinze. Mugabo ico twita iyo ngwara nk'abo bana akenshi abavukana ugasanga ahubwo urusogi no kugeranya nk'itwiyo. Haraho bishika rero mu muco aho uri musarani bategeza gusohokana ugasanga arazibiye. Ico kirashoboka. Cyangwa ugasanga ubwo rusogi rurizinze rukizinga nabi, kirashobora gutera ku mwana adashobora gusohoka, bigatuma umuntu n'umwana gusa n'ukuze birashika rukizinga mbwa rukizinga nabi, bigatuma muri ico gihe iyo rwizinze rukizinga nabi rukamera nk'ugwihinze, si vyiza. Ivyo birashobora gutuma umuntu bishobora nuko bishikaga koko. Nko ku bana akenshi gikunda gushika nuko ashobora kugira bwa bwoko bw'inzoka nababwiye, ashobora kuva nyinshi mu nsogi zikazibira urusogi, umwana ntaheze ngo asohoke ku mwana mukuru. Hanyuma ugasanga n'umwana adahwa. Twamupima, mu kumupima turamaze byari byatanguriye, umuntu akanamusuzuma ugasanga mu nda yiwe harababara, n'ububabare. Hanyuma ukabona ko ibijanye n'amagazi bidasohoka. Muri ico gihe hari ipimo baca bamugirira bindi kugira ngo tuze kuraba mbega naco tuko turiyumvira nico. Hari ipimo bamugirira mu bihugu biteye imbere, muri ico gihe batanga kwisikana muri ico gihe kugira barabe ko yageze ico twita occlusion. Ini wacu turashobora gutangura kuri ico twita ni radio yo mu nda, ico twita abdomen sans préparation, igashobora kutwereka yuko harimo
urusogi rushobora kwagize ikibazo bivanye no kungena umusambi udasohoka hariho icabitangiriye. Umuti nyawo rero muri ico gihe iyo ivyo byashitse umuti baca bagira afise ico twita occlusion agira ni ngombwa umuntu bamukore ntacakorwa natwe gacakorwa n'abaganga baba bashirurije baheza bakabigira ivyo bivanye n'ico gice kiba cagize bishoboka kubera barugurura bakinjira bakabona ahantu bakinjira mu rusoga indani bagakora bwa bwoko bw'inzoka. Hari aho usanga bivanye n'igihe biba bimaze ugasanga ico gihimba c'isogi zameze nabi bigasaba yuko bashobora no kuzikata hama gaheza bagaziteranya birabaho. Barakata ico giti cabaye nabi canke ico gice gishobora kuba carimo ikivyimba bagasubira bagateranya isogi nk'uko. Ikibazo rero nyamukuru turiko turavuga ingwara zifata isogi umuntu wese ashobora kwibaza wo kwiyumvira uti mbega ingwara zifata insogi zitegwa niki? Muganga Arakaza Alexis aratanga umuco. Izo ngwara mwabyo bihimana by'amice navuze hari zitegwa no bucafu. Hari ubucafu dushobora kwirinda muga akaba n'ubundi usanga nubwo umuntu yakwirinda ugasanga birashitse. Izo nziva ku bucafu. Hari kaba n'izindi ngwara zifata mu nsogi mbere atana kimwe atari kuvuga ngo n'urusogi rugwaye ico twita ama troubles fonctionnels na izo nta kiba kibiziteye birizana. Hama ikindi ni kimwe twita bimwe by'ibivyimba ngwara zivuye ku bivyimba umva bari icabiteye n'ico kivyimba. Mu majambo mugerageje gusiga amajambo make tuza gusanga hari ziterwa n'imicafu les causes infectieuses, hari ziterwa n'ivyo by'ibivyimba ama causes tumorales, hari ama troubles fonctionnels digestifs bigafata mu mara naho nyene ata kuvuga ngo bivuye kuri iki na kiriya. Hakaba na cyangwa twavuga ico twita mu ma problème ya malabsorption birashoboka dans le cadre de la maladie cœliaque iyo nayo suvuga ngo yatewe na kiriya mugabo nico twita les causes génétiques birabaho. Ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza iyo havuzwe ingwara zitandukanye cyo kimwe n'ingwara z'insogi umuntu ashobora kwimvira ati mbega umuntu agwaye ingwara z'insogi nzobibona gute no mubona gute zifise ibimenyetso biyihe? Izo ngwara zose zirafite ico zihurirako. Ico zihurirako ca mbere ni ivyo bimenyetso ahanini uzosanga ari umuntu akubwira ko afite ububabare mu nda ugasanga canke no mugwayi akubwira yuko amaranye igihe canke afise gucibwamo canke adacibwa ugasanga umuntu yuzura mu nda akantu kose yafungura kamengo aciye haga. Ikindi gishoboka ni uko agiye ku mwanda mukuru akenshi bishobora kwabonamo umwanda mukuru amaraso mu musarani. Ego ivyo rero bya bimenyetso nyamukuru usanga umugwayi azagira canke akakubwira ati jewe ndafise ububabare mu nda hanyuma ndabona ko natakaje ibiro ntabona kandi byo nafungura bya bindi atarakuvuga ko bivuye ku kongera nabona ari ntafunguye nabuze ibyo mfungura ati mbwa ndabona ko ngenda ibiro bitera bigabanuka canke ugasanga n'umugwayi agira ati nagenda ku mwanda mukuru neza mugo ndabona ko byatanga kuza birahindagurika usanga agenda nka rimwe mu minsi 2 minsi 3 mbere ugasanga na rimwe mu muntu birashitse. Ivyo ni ibimenyetso bica bigira. Hanyuma mu guheraheza muganga Arakaza Alexis yanonosoye kuvura ingwara z'insogi igitigu n'amara akorera ku bitaro Polyclinique Roi David. Twaheraheje tumubaza ico umuntu yokora kugira ngo yikingire ingwara zifata amara canke insogi. Mu kuvyirinda ca mbere izo ngwara zose birafise ico bihurirako n'ibijanye n'ingene dufungura. Cyo tuma tubara bati no gufungura imboga nyinshi umuntu akanywa amazi akagira sport irafasha. Si sport imwe y'abatlete nkuko namandabira n'abagwaye ni ya sport usanga gatatu mu ndwi minota 30 irakwiye ko bifasha ko umuntu musogi bigenda neza. Hanyuma ikindi kigira ni gufungura n'ivyamwa navyo ne birafasha nkuko ku nk'ama troubles fonctionnels digestifs ko umuntu akunda gukarirwa no kuzura mu nda vya vyamwa y'amazi kwagira ya sport biramufasha ko kuja ku mwanda mukuru byoroha. Hama ikindi mu kuzirinda harimo no kuzisuzumisha. Izo ngwara z'ibivyimba niko ndababwira mu bisanzwe akenshi usanga guhera ku myaka 50 ari ingwara cyatangura gufata abantu. Izo z'ibivyimba akenshi ntazikunda kubonekera. Mu bigo biteye imbere baravuga yuko guhera ku myaka 50 umuntu wese mu bisanzwe atezo gisho twita coloscopie de dépistage. Kira barabe mbega nta kavyimba ko bagatanguye kuza katarashika kure iki. Ikindi ashobora kugira nuko dushobora gupima mu musarane bakaraba ko atamaraso aza mu musarane bitaboneka bakapima muri laboratoire.
nico n'ikindi kintu coshobora kudufasha mu kwikingira. Ikindi co dufasha mu maladie infectieuse, izo ngwara ziba zivuye kw'isuku rike, turasabwa ko twogira isuku, ivyo vy'inzoka birashobora ko umuntu yovyikingira. Ego hari ikibazo nkunda kubaza iyo dukoranye ikiganiro, ega iyo umuntu agwaye ingwara zifatira mu mara canke mu nsogi, iyo muzimenye ziravurwa zigakira, ko tuzi hari ingwara zimwe zidakira, hakaba n'ingwara zimwe mu fufaza usanga umuntu akigumanira, zigenda gute? Neza cane, ingwara imenyekanye izo zo mu nsogi co kimwe n'izindi ngwara zirakira, mugabo biravana nayo ngwara iba igeze. Nariko ndavuga nk'ivyo vyo kubivyimba nk'akarorero kikiri hagufiya irakira neza, hariho haba hariho imiti, hakaba no twayitoye ushobora kumukora bigahera, hama yiginze naho barashobora kumushira kwa ya miti yindi iyo babonye ubwoko bw'ico kizimba ico arico. Hanyuma mwizo ngwara nazo zivuye kw'isuku rike, iyo umuntu ariko bamuha ya miti y'inzoka ni nk'akarorero, yari inzoka canke yaba maladie infectieuse yandi, ashobora kuronka imiti nk'ama antibiotique, izo zirakira. Yama maladie nako ndavuga nka maladie celiaque, nazo nyene hari imiti bamuha bakapfufaza vya bimenyetso bikakira. Ego muganga uriko uratuyagira wigeze kutubwira ikintu co kuja ku mwanda mukuru gake mwakaja rimwe mu minsi, hariho abantu jewe nzi kandi barabona ngo barakomeye no mu nda ntarumva ariko aranihana rimwe, mugakubwira ati jewe ndashobora kuja muri toilette nka rimwe n'iyindi canke kabiri, uyo we abagwaye intese ziwe ntiziba zikomeye neza, umuntu agenda gake gashoboka, uwo mw'ico gihe haba ari ikibazo. Nico gituma mw'uwo mugwayi kandi ayumva mu nda neza, ameze neza, akaba yafunguye, akaba afungura n'imiburiburi yotegerezwa kuja ku mwanda mukuru. Uwo mugwayi rero nubwo ubwa mbere bitangura gutyo ugasanga ni rimwe mu ndwi ntariko aragenda ku mwanda mukuru, birashobora gutuma iyo bishitse agasohoka umwanda ugumye cane, kamera nk'umwanda umeze nk'amahenehene. Rero harabishika ariko uriko urasohoka naho umwana yumva ata kibazo, mugo ko imisi zohera ariko azokomba ibibazo kubera ni magaza acaba menshi mu nda, azotereza kumva ububabare. Niko ndavuga rero umwanda mukuru uriko urasohoka birashika akaca amenga haranatabutse akabona ko n'amaraso. Hama ikindi bica bifasha bica bitera mu nyuma nuko mugwayi amara ico gihe cose arasohoka, bishobora kumutera ca kibazo c'uko hariho udutsi tuba mu gisusu cacu usanga tushobora kuvyimba bimwe twita ama hemorrhoide. Ni ukuvuga uwo mugwayi nomuhanura ko yokwegera kwa muganga hakiri kare. Hariho ikindi kintu gikunda kiboneka kenshi, mbona namaze kubibona bivanye n'abantu umuntu baba babana, ujya umuntu agenda ku mwanda mukuru akamarayo umwanya muniniya cane, insogi ziba zigwaye abakomeye. Ivyo bimwe vya bimenyetso bishobora kutwereka umuntu ashobora kuba afise un trouble fonctionnel digestif, ni ukuvuga ko mu nsogi haba hari ikibazo. Ni vya bibazo akenshi usanga tuvuga ko ari za ngwara umuntu aba afise ama trouble fonctionnel digestif, ico kiri mu kimenyetso nka vyandi vyo kuzura mu nda canke vyo kugira mugwayi akagira agacibwamo, nakujya kugenda ku musarani ukamara umwanya muremure, no kuvuga ko biba vyanse gusohoka akenshi, kubera bisohotse umuntu araheza. Rero kujya umara umwanya muremure niko biratera ikibazo, ni ukuvuga ko hejuru mu nsogi haba hari ikibazo. N'uwo mugwayi ni byiza ko yisuzumisha. Mu guheraheza muganga, ikintu umuntu yokwitwararika cane kugira ngo yikingire hamwe yirinde ingwara zo mu mara cyo giki? Ikintu ca mbere cyo gukora no kumenya igitera izo ngwara, nimwe n'ababwiye isuku ni rya twese, hanyuma tukamenya kwitwararika mu byo dufungura, amazi mu byo tukayagira umugenzo, amazi kunywa amazi, gufungura ivyamwa, gufungura imboga nazo nyene si zose. Birashika kwa wa mugwayi afise ico kibazo cyo mu mara aco cyo mu nsogi, ugasanga hariho ubwoko bw'imboga usanga turamubuza, isombe, amashu, ayo ntashumutuma aja ku mwanda mukuru neza. Isombe n'amashu ntivyorohereza mu nsogi, kuwo mugwayi asanga ico kibazo cyo mu nsogi. Uwundi ata kibazo afise mu nsogi izara zifungura neza. Mwe kwa mugwayi amaziga atora ati nje kuja kutware ku mwanda mukuru birangora, ugasanga n'uwa mugwayi asanga afise amagaze menshi mu nda, n'uwa mugwayi amabwo babare agenda kwitwara akamarayo nk'isaha bitakiraza, uwo mugwayi nuko turazimubuza kubera ntizifasha yuko wa musarane gusohoka. Hama ikindi cyo kugira nje n'ababwiye ca sport,
iminota 30 ku munsi birakwiye iminsi 3 mu ndwi. Ibyo byofasha cyane. Usanga rero nk'umuganga ciyazo bwa gatanu kugira amandike ya miti zo mutuma yoroherwa kuja kumanda mukuru. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro kubijanye n'ingwara zifata insogi. Nizere ko mwashoboye kwamenyera ibitari bike, mwamenye izo ngwara ikizitera, mwamenye izo ngwara ikizerekana, mwamenye mbere n'ico mwokora kugira ngo izo ngwara umuntu ashobore kuzirinda. Nkaba ndabashimiye. Mugabo nshimire mwe vy'imva mutima muganga Alexis Arakaza yanonosoye kuvura ingwara z'insogi, umushishito hamwe n'igitigu. We yemeye akaduha akakanya kugira ngo atuyagire vyinshi bijanye n'ingwara zifata insogi. Nkaba ndamushimiye cyane bimwe vy'imva mutima. Murakoze naho utaha.